Nega garinda urasaba ex. Yego. Mu ex umwe ushobora kuba uguma wibuka mu ex bose ko bikose wowe konana n'abahungu beshi birabona. Ndisugi Oya n'umuntu akora byo abona ko bwataka. Burya Amedée nko wiyumvira ngatora amashuri agahitana Giheko na Diko. nanye Giheko na Diko. Akaza kugupropose niyo kwemeye. Yego. Anje Amedée ndamukunda kubyana muguri. This is Flash TV. We shine to progress. Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien. Ndashimana cyane gose nimaze ko namwe meze neza. Twe muri Flash tumeze top, tumeze neza cyane, tumeze fresh. Tumeze fresh. Oya, ngize ukumenga nagize copy, tumeze fresh. Voilà, nibaze ko meze neza. Tumeze neza uyu munsi ndi kumwe na Giheko. Hey. Giheko ibiheko. Oji. Giheko oji nyambare abindi biheko mwahora mwumva no Giheko. Voilà. Vous avez demandé pourquoi Nambude uvuga ifaransa. Mushobora kwibaza kubera iki no musticaye na Giheko. Kandi mumenyereye bari kumwe na Diko kenshi. No musi rero Giheko namuzanye. Ndamufitiye ibibazo byinshi kumubaza. Avant, reka tumwakire kwanza. Bon, c'est pas la première fois qu'on c'est la première fois mon hashtag hari ryambere ari ku urumva gaha ni nkiwabo. Ari sanga. Ni omuye. Ndaguhaye ikaze monsieur. Merci beaucoup. Kaze jenga abayinkubise 2022 hajya 2022. Urakoze. Jini bantu wa mbere bakoze amashonga. Fresh TV ikizamuka tukironka LYNKA mu ndwize. Ariko urumva yarakoje n'ubuheko bwiho kugira ngo Fresh TV ishobore kuba Fresh TV. Twarihirinze pe twe twarakora ama content baze kuyaraba amaze nk'umwaka canke ibiri. Twakora ama content meme arimo n'ama insolite kugira araba. Kugira ngo bayarabe. Jena ndibuka content nakoye ngano mu DM yitwa Nice. Yitwa Nice. Yakora kwa filme kwa X-ray. Yama content ashusha. Ari n'ama content n'aba Vivi bakoze no mu DM yitwa Kiki. Bamba amakanzu akinjira mu ikanzu aho twakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byo ngaha birabwe pe kandi birava ku mucyo mugenda murabe iri ya 2 ans ego babiraye vraiment biraye wa boss yo ngaha nkwa bakwiye kurona akanimero kanje avuga ati umusore ndagutayemo ariko ntiwihebura agutayemo nanje ukacu ntamwo umva n'ubundi source ari kwa boss voilà so ndaguhaye kaze encore une fois wisange kandi ube à l'aise. Yes, merci beaucoup. Nitwa Giheko. CEO canke own a business wa Honest Empire. Honest Empire. Antuka barabibonye gihe nabivuga. Yeah. Honest Empire ni YouTube channel yanje. Baje kuifollow. Kawaida. Baje gupininga link. Kini naco mu bintu byo gukorana n'umuntu afise channel canke igikorwa ntimugipininga. Bya bintu n'amakosa. Antuka twebwe muri Fresh vraiment twakoze uko dushoboye. Diko yarakoze uko ashoboye. Support zayo nazibonye ni fresh. Kandi ndacazibona no ndacazikeneye. Hama ndi umwanditsi, umukinyi, umuhosta je sino mumenyesha makuru. Okay. Umuhosta. Ariko mumenyesha makuru n'umuhosta umva uvuze ntumumenyesha makuru. Umumenyesha makuru cyangwa mengo biri professionnel ukuntu kuko je ndumuganga nizikiganga kuri kaminuza. Nga kubera muri secondaire mu bintu nize harimo ivyitangaza makuru. Cyose nyenda bishoboye ni fresh. Kawaida nk'ubu numvise meze fo acagenda mpaye umuti. Voilà, cyamesha kumenya bon. Soit, en fait ikiganiro urahizi ni do me do you. Je te pose des questions. If you do me I do you. What's what jamiro ngo kuko cyitwa duma ngo niyo ndimbe mbe niyo pisco ya nyambare. C'est pas ça, tu me poses des questions, nanje ndakubaza ama questions donc niko imeze. Ndakubaza ikibazo hanyuma tukiranga nyene. Si cyo kiganiro turimo. Kubera iki wacise ibyo mu Congereza ukaba ukunda kuvuga cyane igifaransa. Bon, numvise mengo niko kantu gasona neza. Antu icongereza ndabikunda. Ndakunda gusara. Bifishe mu gifaransa twumve. Muy dumi aduye. Fais-moi fait quoi? Je te fais, tu m'as fait. Fais-moi, je te fais, I do you, je te fais. You do me, tu m'as fait. Mumva mu gifaransa umengo biba bizarre. You do me, do you, donc kaba koroshe. Voilà, ikibazo ca mbere nafise kuva nkimumenye
nagomba mu musore uyu n'umupapa abantu rero ntimuze kubona ibintu ngaha ngo muce mujaho muvuge ngo mutipe n'uwaye attention ikibazo cya Melfise kuri ki wiswe Giheko bon jewe kusanzwe amazina yiswe n'abavyeyi ni Twishemeze Alexis haize iminsi tatumvutse hacaza kundaba umumama aje kundaba canyitwa Shema Twishemeze haruko nta ari rirere ukuntu acakuramo Shema yari umumama w'umunyarwanda inshuti yanje no turazinanye hanyuma ngeze mu wa 11 umutipe twagenda na umujama aravye ukuntu nitwa aravye ukuntu nitwara aca nyitwa Honesty ya burya Honesty ni zina ryanje keraga mu 11 2014 mengo ngeze muri mpeje Imanite kwana ni nahinduye ishuri ngiye ahandi baca banyitwa Lovable aho Lovable ayo mateka yose baza kutubwiriye yavuye nivyo nomwe sinimo ndavuga no ndazi Bujumbura ni kaminuza meje kaminuza ndakora nafise ukuntu je rero akantu kose umuntu akoze aka fresh mvuga ngo nagaheko kajya kantu nagaheko ya muntu ni Giheko ararenze ja iryo zina nyene uryumvise ubwa mbere mengo ni bizarre uvuga dore Giheko ku bantu bazi amateka y'u Burundi we Kirango uramwemera ko yafasha abantu bo muri epoke ya Kirango ya rero n'ibiheko byarakora mwajya ama epoke cyari ikintu umuntu agendana kugira ngo yisekirize nawe rero donc jewe ivyo nimwe ndabikubwira gatwe rero ukunda kuvuga kantu kose ka Giheko nakoranye ama evenement menshi na Diko na Amedée na maji yanje sana bari mu bantu batumye iryo zina burya ndarikunda ndanarerekanira abandanya Diko na message nakoye mvuga ati Giheko reka gumuko nyine kuko abantu bamaze kuri kumenya ko naho bari bakenya kandi barajya pressure bientôt n'izina rya tuzagibaga ko nkaje kugira ngo nibuke ko yoba yitwa na Alex ibyo basaba kubanza kugenda gufuye nenzi cyangwe Shema Shema 1 yatari n'umwana wanje azoyitwa Giheko n'umugore wanje yitwa Giheko uziko n'umugore wawe yitwa Giheko ngo Biheko umva ko ndashira kuri status cyane Ibiheko kamara kavuga abantu eske sava hanini nyene tu n'abantu barinyise bafatiye ku bikorwa dukora bigacamwo igikora cyategezwa gucamwo ko harimo Igiheko ibintu nk'ivyo Giheko ricari bagiheko bacara n'inyita none Giheko chomvre fier ya meme no kujyambana ama brand avyanditse ku mpuzu canke ku bintu ama bracelet bayitwa ngo ama bracelet nk'ivyo nye okay ikibazo cya kabiri Giheko uri kuramura physically urabona yuko ari umusore ari umuntu akiri muto ni fresh ndi umusore mugabo yubatse ntuzu uratinya kuvuga ngo ndi umusore bose ndasaza uri kuramuraba physique yawe urabona uracari muto hari n'abakobwa babo kugira ama crush batabanje kubona ngaha ehezuma yuko agendana voilà rero nta bantu barakubwira yuko ububatse ukiri muto kubera iki ububatse ukiri muto je sinubatse nkiri muto nubatse hageze nubatse hageze kubera nibaza yuko ide yo kubaka ntushobora kuyigira utari matire mu mutwe sivyo hariho nabo ariko wibuke ko hariho nabo bakaba pa accident jewe sinubatse by accident kuko umugore wanje ntanda yarafise iwabo ntibari bamwirukanye meme nanje wanje iwacu ntibari batwirukanye umugore wanje twaravyumvikanye twumva twobana kandi nibaza yuko yankire muto kikomene ntibari kunyemerera oya entreta ukwije imyaka 20 abo ubugeze kurongora rero nayenza 20 ndanayirenza ko no gusuma bivuze yuko nari ngetse turiko turabaje nase zikigiye muri bwagera ariko ushobora kuba ari muri mature bisumba abandi oya ubundi nibaza yuko kugera ko umuntu ntabwo bifatiye ku myaka ahubwo bifatiye kuri mandi y'uwo muntu na vision ko je vision yiwanje
ndifuza kubona umwana wanje akuze afise uburere bwanje amushingira akaba umugabo yavize yanje umwana akaba umuntu akuze mbona amuburera kwiye apana ko mvyara umwana ashaje sinze mbone mariage yiwe voilà urazi ko ico kintu mwana ciyumvira ugasanga nk'ubu basi uri kuraba abahungu higiye tugiye tugiza commentaire basi genre novuga yuko ntibiva kuri bo biva ku bukene ariko ushobora kubona nk'umuhungu akwije 40 ataragira mariage ego peut-être urashobora kuba bitamuvuye ku mugaka acagira mariage dufate n'umugabo nk'uwa 30 afise 40 rero umukobwa asigaje imyaka 15 kugira ngo ntasubire kuvyara baravyaye umwana wa mbere w'imyaka azokwiza imyaka 70 baravyaye bangana gute oya ahubwo bashaje ivyo bintu byo kurongora umuntu atevye bintu mu bintu bituma abagore baca inyuma abagabo babo kuko je mfise imyaka 40 ndashobora guca ntora umukobwa w'imyaka 20 nkaba niyo ntwara kawaida none nzomushobora kuri nico kibazo en rero warabitoye ahubwo wewe jendi Giheko ya meme na en fait papa yatwaye mama afise 21 papa ya mama afise 17 jendo muhererezi uracari bato urabona ikintu bakoze catumye umuhererezi ariwe jewe babayeho barashaje basoye abana bose barazi ubuzima nk'ubu naho bukwiruhukira avuga ngo nta mwana nsize kwibera tu vois ego prem kandi jewe ngira 13 muri famille nubwo barishe bapfuye hari abagiye barapfa ntabwo tugiye hari twese mugabo ngira 13 bavyaye abana 13 ya yani nanje no kaka niko iyo myaka 17 nayirengeje gabaje oya nta muntu ashaka uko nyine yashatse ariko narimo ndagusobanurira uburyo kurongora ukiri muto ataco bitwaye bivanye na vision ariko kuri iyo epoque muri iyo minsi ntivuga ko yemego voilà maze gukora ibibazo bibiri ushaka kumbaza naho kugira ngo sindavyibagira ibibazo byanje okay ikibazo ca mbere rero kubika ibemeye ko ntumira nahise mu gutumira je icambere je ndagufana bon ndagukurikirana kandi ndagufana mu bikorwa byawe byinshi amafilme like toutes les actes ndagufana en général that's why nagutumiye parce que t'es okay ejo kiramaze arana kwazi ki kubera wacerewe no franchement sinacerewe ko warukiri kurakora ibindi bintu oya uko biri kose mungabo wewe ndiko ndakora ibindi bintu ari kubundindiriye kuko programme ni programme urazi ko nakurindiriye hoho mu wandindiriye umwanya je ntashaka kunindiriye rashe namurindiriye voilà okay reka ndakubaje je Giheko tuzi ko kina amafilme akongera akaba mwanditsi gute wibonyemo izo mpana ko iki like wahisemo kwiga ubuganga kwiga ama informatique mugabo bikarangira ubuzima bwawe uhereje mu bintu vyama genre iyo categorie nyene urimo en fait no kuvuga akabazo kanje kavuga ngo iyo mpano ntayo waruze kuvukire moto izi mpano rero jewe mfise impano nyinshi no mu kiganga uravye ubuzima bwanje bwo kwishure jewe nize naheje humanité nkoze exeta nahise amanota meza cyane ku buryo ku kigo nariko nari uwa mbere ubundi je niga baraza kubinyuza abantu twiganye baza kubibona muri commentaire bandike bavugisha ukuri nize mbu wa mbere gusa amanota y'indero bankura menshi je nko mu 10 si yataba ko nkuru ngira sine no kumenya kuko indero ya bari bankoye 204 Jesus Christ none ko ikatandera wari office oya si question y'indero ahubwo question y'iki ko bagukora amanota y'indero gano ubugaba bisana ejo ndavyibona ntari kigabo rero maze kuza hino natanguye kwiga muri NS n'igicongereza mbona birandohije bivanye n'akazi nanifise mu iyo minsi ko twiga dusubirayo prefera kwiga privé sanja muri IGR kwiga soins infirmiers ivyo vya filme vyaje bikwezwe n'icongereza natanguye nkora sous-titrage ya filme zo muri Homewood kwa Mutama Ciza Joseph vyeyi wanje
Petete ukatanuzi. Ndabona kuri sati zawe. Yeah. Jya ni nk'umuvyeyi wanje. Twahujwe no mu brother wanje yitwa Vivi, uramuzi. Vivi gift. Yeah. Rero nje mw'ivyo bya suti twaje nkabafata filme nkazibashira mu icongereza ibintu nk'ivyo. Hanyuma haza kugera igihe ndakina uwo muzira akagoma anshiramwe esprit yo kwandika urandike wabishobora nkandika amafilme amwe ndamweretse kayakunda ndamweretse akayakunda ndabona yuko nyene ari ibintu ushoboye nza kwiransa mu bajama barimo barakora nkaza ndabafasha kwandika canke umpamagaye kuri tenda mukinire nkabafasha dialecting akabona mengo ndabishoboye nimo ndashamwe ama idea y'ubwenge bica bizuko hanyuma ivyo kugura ikinyamakuru jewe ntabwo mfise projet yo kuzokina filme zanje izabandi mbona zihagije kwandikira umuntu nka filme mbona bihagije kiretse umusinarose izo nzo kitwa kari filme zanje ni filme narose umuntu wanje ndo mu sponsor mfise umufungo nkeneye umuntu azaranyandikira ankurikiranira ibikorwa uko yambara mu gwiza tunga ari ngaha nambara mu diaspora duciringe ku gafungo ama ndamukubite budget dukora ibikorwa kandi je sinkora ibikorwa biciriritse urabizi oya kawaida ibintu vy'igiheko ni ibintu vy'igiheko kandi bije gumiza igisagaro rero nuko byanjemwe impano kubisanzwe burya umuntu wese ari multi talented ahubwo agenda arabibona bivanye n'igihe burya umucamanza mukuru n'igihe urabizi ko niko bavuga yeah. Ariko ikindi kibazo mfise Giheko genre uri umuntu peut-être uri comment dire vivant en harmonie genre avec les autres harmonie yawe ni kujya ikintu cyose nyamba ko bagema kuryoheye uravuga genre bavyita kurya umuntu nturya umunwa kubera iki genre nibyo wahisemo cyane niko usanzwe umeze nasanze rero isi uyi complicated nyene iraba complicated ariko iyo wiyoroheje biroroha pe jewe aho ko ngenda nta muntu dufitaniye beef urabizi aho ko ngenda nanaga intoke tujyana beef uziye unkorenga tubihereze ngabihere kibananiza ubujama nta nzigo y'inzikirangira nkunda ikosa ribaye turiyage ko rihere nta nzigo nta muntu genda akubita nta no muntu arankubita na meme na papa na mama ndinzengere ngaha ntazo rushigwabo canke inkoni kuva mvuka nakubiswe na bene wacu no kwishura niyo mpamvu kwishura bazabamukora amanota ndashaka kumenya ko ukunda gutestinga abantu ushaka ibibavamo inspiration zose ziva mu bantu ese ubizi cyo yarantestinze guys Nabujye navyumviriye umwanya munini avugana uyu muhungu kugira ngo testing abantu gutya kugira ngo yumve bibavamo iske sava izo inspiration kuri abantu kugira ngo umve oya urumva nkubu urashobora kwiyumvira mbega ngize ikibazo kiri ijana kwitabaza nde niye mugenzi mfise ashobora kuba barambabaye acamengira nka saa 7 y'ijoro haramuntu ari line vipi uko fresh cyandagize ikibazo hari umuntu ambwiye yuko okay ikibazo nyene cyo mu buzima busanzwe hari umuntu apfuye akeneye amahera anyikoze ko no muri famille shaka amahera canke hari umuntu arayinzara ntefo nyambwiye ko baravye akeneye amahera wontiza 5000 kamimeje nkusavye 5000 uba ikintu cambe uyumve Giheko yabuze 5000 kandi Giheko urabizi neza ko ntokuririra 5000 ndakubajije ndabikubajije we kugira ndagutest bankene kumenya ati mbega uyu mugenzi wanje mfise ababara akangana gute okay dufate ni saa 7 z'ijoro hama kimubwira wo shaka kundukira amafaranga muri mikashi kacha kubwira jewe ndafise muri mikashi ndafise muri poste none hamaze meme no kuvyuka kambara agasohoka urupangu turiko turavugana ndagiye kurondera umuaja dodora ku botike akanka kumugurira nta koni ni wigire merci bo hari nabayama hari nigenda bigira kugira ngo uyama nce ndagugwije kabiri mwana numva nshaka gusorera abantu 20000 ningyambaza abantu bane abo bane ayama ndamuha 10 ama 5 ndamuha 10 umva jya munsi wa testing washaka kumpa 10000
oya we sini we nagutimaze gutesta keshi usari uko biri kose uwo munsi urimo umunsi wo kugira ngo yame cenda kungukira uko biri hari n'igihe mba ndimo ndandika ibintu biri filme iri mwiyo mwayo majanye nkaba nkeneye amaide ava hirya no hino hey uyu muhungu okay ikindi kibazo nk'ubu umuntu ashaka ko yumva akunda afite gukunda no kuba uzi ibintu biratandukanye umuntu yumva akunda kwandika muga kabura umuntu yomwe speak comment ça se passe ivyo bintu we nkawe nk'umuntu ubifisemwo novuga ubifisemwo ubumenyi bukwiye wewe wo muhanura iki yo bigenza gute yo kwifata gute kugira ngo ashobore kugera kuri etape yo kwandika film akayandika yose Musanzwe hariho principe ngendera ko yitwa ngo bitarakuba ko ntawacu ubwenge ayiwe mama we rero niyandike je sinobwira ngo uzoze ndakwigisha nyene nandika film ahubwo tumuyandika ukamamagara umbwira ngo mfasha tuyikosora tivwa nkaca nkubwira ibi nibi wagize ari kugira ukuntu nuko wumvise bikuryoheye ni bon wumvise bitakuryoheye turaba bakuru banje ko nanyi ndafise abo nandika nkahereza mutama ndabira Moi aussi, je vais faire comme ça. Alors, ton retour là. Ndakubaze? Mbe haja uvuka he? Gitega. Mu Giswahili? Yeah. Mukabenzi, Mukabenzi. Epfo yo ku ngoma. Nabonye inyama nyinshi. Ajya ntewabura mu zakabenzi. Epfo yo ku ngoma. Hari amagarama. Niho vuka. Ajya kwera cyana ni yigeze koresha umwanya yigeze kujaga mu kamera ngo guys ngo ndi ku kabenzi ngaro kamera ukayira kabenzi karakamera kana koresha ubwaye gaba koresha umwanya ni je ndamukunda pe arabizi so nafitane na mape mukanya aho tamuzanye nga nawe yocatse nabugenda nga koresha umwanya ni ji yanje sana ujya ndakona munatiboha avuge Jenny branding mumenya nabi mumenya iki gusa tumumenye kawaida yaramaze kubona ko atayindi tarafise je yarabimbwiye mu kiganiro ntayindi tarafise kumenyekana nawe none nkari iki je ibinyene ubona ko ndumusazi nivyo bingaburiye sasa wowe ubonye ko ndumusazi ahubwo ni uri umusazi none gagarinda urasaba ex mu ex umwe ushobora kuba uguma wihuka mu ex bosco bikose wowe ko nari nabahungu beshira bone ay Jesus Christ mu ex ako no turanditsagara ko akantu twavugiye kubiboneka gute biboneka gute Gitega urahatse okay ubu rero ko mvuka Gitega bisigura yuko ex office ni ipfukwe oya sisaba ex benshi bere fise batatu abone baki bon ni benshi iyo muze beshari bari kumva mengo ni duze ko Angu duze ariko babahaye aba ex no yakuriye ano wachaye soki franchement ushaka njenga himbere kamera mvuge ndi sugi non ça c'est private je peux pas répondre ça oya n'umuntu akora byasha abona ko bwataka ikivuga ikibazo ni kimwe ikibazo ni kimwe ngira abantu ngiye urukura birabona bwatakariye he oya urabufise ndakubaza mwaba ex batatu niye mu ex umvuguma wibuka no bagarutse kukudiraga ko kwemera nta numwe nta numwe akunda rero nta numwe vraiment hamwe novuga no mbeshe kuko nta numwe je nigani yumvira muri je yaba expert umva yaba expert mu bantu maze gukoresha ama emission baba star niye muhungu maze ko ngati je umutipe ndamukunze kwi crush kubujye nyene wumva ati ndabivuge ndeki ubwo ntare n'abantu oya nibisanzwe mu batipe Amedée ndazi karimwe mugavuga abandi no franchement kweko buze Amedée ni mukuru wanje Amedée ndamukunda mugapana crush ndakunda ukuntu ameze umuntu nakuri Amedée niwe muntu mbere na presinze reka ndakubaze ego Amedée peut-être akatobikora ni bon burya Amedée nko wiyumvira ngatora amashurwe agahitana Giheko na Diko nanyene Giheko na Diko akaza kugupropose niho kwemera none wowe ujya guproposa ko dukundana Vyumva nari nakubwiye araje ditanye Kizi ditanye Diko nkama niga nyene
No ushatse kumbwira yuko peut-être ndamufitiye crush une fois je notanemera. Oya. Gusa ndamukunda ukuntu ameze. No franchement je natahuye tu. Ndagusina crush. Nari. Amedée nukuri Amedée ndamwishimira ukuntu ameze, c'est mon ami kandi vraiment n'umuntu muzima n'umuntu mwiza. Ndabwira Amedée. Jewe peut-être namenyanye n'abantu benshi. Urashaka kumenya nka we nkikumenya basi tuvugane we nkikumenya. Nahise muri mengura akantu hagasaza. Jean nkikubona ukuntu wavuga ubwambere navuga sinzi kumbe kuri na Marie navuga uyu muhungu ashaka kuri yandi babatragera mugabo après ngiye ku analiza nasanze avuga ubwo busazi bwawe ariho busiyawe bubi so nayiko ndabwira rero kuri Amedée je ntora peut-être je Amedée rero nkimubona ubwambere je l'apprécie kubera yuko n'umuntu mwiza nabonye n'umuntu mwiza akunda abantu nta genre namunye kama ama qualité menshi Chris nawe Chris izo Iyo maze no kumubona ari ntiturana yaga ngo mvuge ngo ngameze kuri mugase pa me genre ngomva ngo baramukunda pa mwaje uko ntameze sinabukunda so we nyina medisi Chris ni mwiza yo baguteye iteka tuza franchement igenzo bimanise hari ubwiza ivyo ni byabivuze kandi niyo wewe wabereye ko febre Razi gitumvuze ko kore basa bahungu binzo bari haha kujya kuntu abafise inzobe ukacumengo Jean nakujya kuntu basi banamufise fiziki imwe bajye bibaza we nawe wibaza ko ari ndemwiza Krese ni gihe wewe tuza man areba abakobwa shindazi barakunda inzobe mugaje sitakunda inzobe franchement birabura nkuko nk'inkoneke yego mugo ubwiranye sino je wapi c'est pas mes genres de personnes mukorgo kagwiriye yo baje je na mukorgo sinzi n'ingene mukundana mega nyene namusi ubu tuvugana turi mu iki kiganiro basi urashaka kuza kuca prodinga mwahebanye ngaba basi dusize ko uye nawe visi muganda shaka kuza kuca prodinga namuronse mugasi ndi yara recherche oya najyana gusabira umugabo oya nawe shaka nta mugabo shaka kwenda kunsabira vraiment wenyene ni yaye nkunda doda kundonde 21 urashaje ni mama ngaho mama yarafise abana babiri mama agize iyo myaka afise abana babiri murabe mwibwirize guys areke kutuguma turira ivyo kurya tuzuriza amatoyi kandi je no kubakaga murabibona asho mugazo bazi kubera ariko ba mugabo wewe vraiment je urabizi uri niga yanje je ndakwemera pe umwana ucibwenge kandi uri embre ukuntu jewe no kuri ndase umugabo nawe wari muri famille no mukurangira ko nobone nabandi atariwe barananira urazi ikintu maze kwiyumvira okay aho nyensha ndakwaliza ikibazo dufate utaraba marié hakacaza mugenzi wawe akakubrancha n'umukobwa wari kwifuza kumutwara ukamugira umugore mugabo source yari yabaye branchement barabranchijemo atari crush nyine ngo ubone umukobwa ukamukunda juste mubonye kaca wowe nyine umwironderera barakubranchije ico niyumvira nuko meme no muntu yamombrashije siwe yari gutuma ndamukunda aramombrashako nkamuraba hanyuma nkaba crush ni nkuko twohuye atamombrashije nkaba crush sirimwe sikari umuntu ashobora kuguhuza n'umuntu avuga ati mo idemo happy kweli imari siyo ugaheba rero baguhuje ukemera minzi yuko umuntu yoba ari mwiza cyanje ibintu byo kubrancha ndakunda kwanda bitinya kwa Jean banibaze yuko nyine bizorangira nabi dad bizorangira bose bakuri ahubwo Jean hari ukuntu rero nishizemo les hommes ukuntu Imana yabaremyemo nk'ubu dufate nka wewe ucironka haciye haza cyangwa ugatora nk'amafaranga cyangwa hakaza umuntu danku ngishuga mami kirakwitayeko kikubisa nk'imiliyoni 200 no yitatu oya sindi kwa ndavuga ibyo kubyana muguri ndaho n'ubwo yogize gukonye oya akakwibara bazibere y'abantu agasimwe no muha agace aguha urisiri ko ukuntu uzoyakoresha oya bashuga mami twabaro nk'isoko mushuga mama kene mungaze kondondera sawa ntuzo wewe ntube bana jewe okay urisiri ko amafaranga yawe yakoresha
avec force nuko ayo mafaranga ari wari kuba wayirondereye n'amaboko yawe. Je nibaza yuko amahera warondeye n'amaboko yawe siko ari yaguteza imbere uko biri kose ikintu kiguteza imbere ni mind. Si question gutera imbere. Umvira urumva ni witoreye amahera ngaho mwibarabara urashobora kuyamanaginga gusumba umuntu yayakoreye kandi mwese mufise yangana ahubwo byose bivana na mindset ukaba ufise mu mutwe ho gukoresha amafaranga apana mu mutwe yakoreshwa n'amafaranga anahura hano hase mu mutwe hakoreshwa n'amafaranga. Okay, d'accord, mbaza ikibazo cyanyuma. Akindi kibazo mfise je ndakubatse bamaze kugira subscribe kuri honest ukaba basi. No, honestly ma ikiye kuri 1 subscribe tere nta inamaze no kwigira visit kandi nturampemba nturangurana nimo nzogutamwo nta n'inyama yanangurira basi yakwije igihumbi ndabatamwo gende ndarenze ni mama sawa cyo tubivugana. So reka akabazo kanyuma umugore wawe ni rihe kosa yokora ukaco uhitamo kugira divorce gutandukana? Ikosa umugore yokora rigatuma ngira divorce nawe nukuba yo kwemera gupfa adapfuye na divorce je no. Oh wow, bash romantique bash. Ariko yemeye urupfu rukamusunza ingufu agapfa What you get divorce? Ninguma mbana n'umugabo. Ariko ben ntuzopfe bro. Ako mana mapenzi bema. Ntuzopfe. Umugore asipota uwo mugabo. Ni intwari kazi. Umugore wanje ararenze. Ararenze vraiment tuba tubibona. Ararenze pe. Kandi jewe nagira ngugize ukuri. Umugabo wese ndamwifuza kurongora. Umugore ameze nk'umugore wanje. Tubwiye amakarita abiri mukundira. Aciye bugufi. Ni umuntu wa band. Wow. Nawe uyu ni umuntu wa band. Nanje ndi umuntu wa. Nyine yumva Imana yafashe ibiheko bibiri ivuga ati yenda mwubake timu y'ibiheko. Ako mana nk'ibica bituma numva. Cyane numva cyane ndamuruko. Ndakunda guposta akantu ndacukibona ndamupostinze keshi ngona gushaka caption ngo numva no tumira aba ex banje babone yuko aba. Ako mana. Uko terinziga abantu. Oya wallahi umugore wanje arenza aba ex banje. Ufite ex banga? 10 na banga. Na ex benshi mfise. Sinka aba ex babiri. Uburengo mwa bari benshi. Nibo? Okay. Ndavyemera gusa mu bose dufitanye kahise kandi mugabo nta numwe nakurikira. Umugore wanje. Umugore wa Giheko wa kabiri urakunze. So reka tubashimire rero. Aba mugende muri honest mwese ndabatumiye tugende mu bavyitwa gute urugendo dufata urugendo abantu bose 30 na binga na bitanu dufata urugendo kwa rugendo rumwe gwimana abana bamwe bagenda bose bahekeranye dushike muri honest empire cyo tuhicara twumviriza ibinyamakuru byaho nukuri kwimana jewe manumva urumva ibi biboro dukora kandi umuhungu arashima icyo ndamukundira shaka itapa arashima biraryosha gukorera ikintu umuntu arashima nkwije n'aba followers 100 narashimye kuko public y'abantu 100 uyishize ngaha ukayibwira ikintu kiba kidasanzwe kandi urabona ibintu biboro birarusha ana nk'ubu bavuye hariya muri ville wewe wibera mu giti nanje nkava mwishami hariya mwiti tugahurira ngaha Prince Kizi akaza kuri trepie hagasha urumva amakamera ibiki n'ibindi umufungu gasohoka turimo turakora ibintu kugira ngo binezeze societe canke hagira ikintu gihinduka ku kuntu twasanze isi urumva biba bisaba yuko mudushigikira vraiment mugere subscribe tiri comment je nko twenja mvuze ikintu kitari ciza kambwira ati umusore ahantu soja huryamye avuga ati yego reka nikosore asisinzo subi kaze na bara pampers jange basasira gasashi urumva vraiment muze mwadushigikira mushigike Fresh TV ni home ni ahantu nyene nakuriye iyo ndi ngamba numva ndi free ni nkuko mba ndi kuri honest empire kwisi nyine numva nje mba numva ngandi home rero uze vraiment mu rugendo rw'amahoro mu rukore muzamugize neza jewe impunga yiwawe
nukuri ko Imana ndayishima kandi ndayikunda. Merci. De rien. Anto taranyemera nkungisha ngeza. So ndabakunda cyane. Bisous bisous. This is Flash TV. We shine to progress.